Und wir wissen, Et nous savons turazi qu'il n'a yuko pas encore changé. Il n'a pas changé. atarahinduka Comme dit les nitwizera Écritures, nk'uko ibyanditswe bivuga car nous pourrons voir les miracles de Dieu. turashobora kubona ibitangaza Nous avons assez de by'Imana raisons pour le louer turafise ibituma et pour lui byinshi byo apporter kumuhimbaza l'honneur et l'adoration. no kumuzanira amashimwe no Paul écrit kumusenga aux Éphésiens, Pawulo arandika yandikira Dans le premier abaefeso chapitre, à partir du verset mu 3, gice ca mbere ku murongo wa très gatatu connu de nous tous cette parole. amajambo Malgré tuzi tout, twese nous voulons, ariko nubwo biri uko avec cet homme de Dieu, hamwe n'uwo muntu w'Imana reka dusubire pour l'honneur tuvuge du ivyo Seigneur, ku bw'icubahiro dire, c'umwami tuvuge il dit tuti ici, hano aravuga loué soit le Dieu et Père ngo de notre nihashimwe Seigneur Imana data umwami wacu Yesu Kristo waduhezagiye imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru muri en Kristo Christ. muri Kristo Mais bien aimé, bakundwa il va pas le faire, il a déjà fait. ntaza kubikora yamaze kubikora Oui, nous twese pouvons tubyizere dire amen à ego cela. turashobora kuvuga amina kuri ivyo Nous, qu'avons expérimenté cette bénédiction, twe twaronse iyo mihezagiro n'ubushobozi bwiwe turashobora kuvuga tuti nihashimwe Imana data wa qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. umwami wacu Yesu Kristo yaduhezagiye ahantu imigisha yose y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Comme c'est merveilleux. ese ngene ari byiza Car en cyane lui, muri we Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Imana yadutoranije imbere y'uko ijuru n'isi bibaho ngo tube tutagira agasembwa Il nous a prédestinés dans son amour imbere yiwe turi mu rukundo ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiye par son sang. mu wo ikunda muri we niho duherwa gucungurwa Que Dieu a n'amaraso répandu yiwe abondamment sur nous niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo nous a riri fait connaître le mystère de sa ubwo volonté. yadusesekarije ubwenge no kumenya itwatiye ibanga ry'ibyigomba nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we Lorsque les temps vy'ingene accomplis, izogenza vyose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza vyose muri Kristo sont dans ibiri mu celles qui sont dans ijuru les cieux, n'ibiri celles mu qui sont sur la isi terre. En lui, kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo héritier twashiriweho kera était prédestiné nk'uko iyo selon le plan yabigabiye de Dieu qui opère ikora byose toutes choses nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri sa volonté afin que nous kuzoba servions abo à guhesha célébrer sa gloire icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera amen en lui vous aussi muri we après avoir namwe entendu la parole de mumaze kumva ijambo ry'ukuri nibyo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu l'évangile de votre salut en lui vous avez cru mumaze no kumwizera niho mwashiriwe ko ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranye niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure célébrer sa ngo gloire. ubwiza bwayo bushimwe amen gushika hano Merveilleuse parole de Dieu. amajambo meza y'Imana ndizera yuko nitwasoma ano majambo rero imitima yacu iranezerwa turazi yuko dufise umugabane hamwe n'abera bose À cette promesse que nous aussi dans nos jours bafise irino sezerano natwe iryo dufise uno munsi kubwo ubuntu bwiwe turashobora oui, kwakira avoir part à ça. yego tukagira umugabane w'ivyo kubw'ivyo turanezerewe dufise amashimwe turagomba ko Imana yacu tuyizanira amashimwe n'ivyubahiro turi ubwoko bwayo bakundwa bene data n'abashiki banyu nitwe tutabikora nindazobikora turi abiwe yatugize abana biwe Que d'apporter l'honneur et la icyo twokora no kumuzanira ibyubahiro no kumusenga twese hamwe turashobora kuzamura amajwi yacu l'ont fait nk'uko autrefois ceux avec Paul. kera Et babikorana ils ont na apporté l'honneur à Pawulo Dieu. bazanira ibyubahiro Imana ku bw'agakiza ku bwo gucungurwa ku bw'amaraso yamenywe kuri bose ibyo bari barakiriye natwe turashobora gushimira Imana ku bw'ibyo ko yaduhamagaye
idukuye mu burasirazuba mu burengerazuba epfo na ruguru ikatugenera kwinjira mu bwami bwayo. Mbega ibisi ubuntu budasanzwe bakundwa bene data n'abashiki banjye, amashimwe abayiwe. Turahaguruka kubwo gusengera hamwe. Data wo mu ijuru, turagushimiye n'imitima yacu yose kubw'imigisha myinshi iyo waduhaye muri ino minsi. Turagushimiye cyane cyane kubwo ijambo, kubwo guhishurirwa ibyo umaze kuduha mwami. Ntituzi icyo tuza kuronka, ariko turaba kuco wakoze ku bwacu, icyo waduteguriye, kuko imbere y'uko isi n'ijuru bibaho wari wadutoranije. Mwami, turi iki? Iyo twirabye ko turi, tubona yuko turi abantu batabereye, ariko mwami watanze ikiguzi kubwo kuducungura, waratubohoye, turi abawe, watugize abana bawe, atari muri kino gihe ariko mu bihe byose. Mwami, izina ryawe rihabwa ibyubahiro n'amashimwe no gusengwa. Mana yizigiwe, gushika kuri ino saha umaze kuduhezagira, umaze kutubwira mu ijambo ryawe. Mwami, turagushimiye kubw'imigisha myinshi cyane y'ububasha no gusangira ibyo tugirana hamwe n'abandi nawe. Izina ryawe rihabwa ibyubahiro. Turagusabye mwami, ukure hagati yacu ikintu cyose kitavuye kuri wewe, ikintu cyose kitaguhimbara mwami, hamwe n'imitima yuguruye, hamwe n'amaso yuguruye n'amatwi yuguruye, dushobore kwicara hano kugira ngo mwami twakire icyo wewe mwami wizigigwe ugomba kutubwira biciye mu ijambo ryawe ry'igiciro. Ndagusaba uhezagira bumva, uhezagire n'uvuga, utanga ubuntu bwawe cyane cyane kuri mwene data muri kino kibanza. Mwami, turagusabye mwami, si twe gusa ariko ubwoko bwawe bwose mu isi yose, ahantu hose ku mpera zine z'isi, kumbure abantu bari mu bonyene, abagwaye, abantu bose bakuzanira imitwaro. Mwami, urashobora kwigaragaza nka wa wundi adahinduka ejo uno munsi n'ibihe bidashira, ugaragaze kuri wa wundi. Turagomba kugushira mu biganza mwene data Gaera, urazi ingena merewe, turakwizigiye mwami, uri umuganga mukuru cyane, uri umutabazi akomeye, ugaragare kuri ino saha, maze izina ryawe rihabwe ibyubahiro. Nushimwe ku bw'ibyo gusengwa n'ibyubahiro. Ikiganza cyawe si kigufiya ngo kinanirwe gukiza. Oya mwami, uri umukiza ahambaye mu bihe byose. Turagomba gusenga no kukuzanira amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turicara turabaza. Mwene data Frank, ijambo turihabwa na mwene data Frank. Turashima ko turi hano ngo twumve ijambo ryiwe mu buryo bushasha, twemere duhezagirwe. Nimba amajambo y'Imana yasomwe maze indirimbo zikaba zaririmbwe, aho rero ni ahacu. Hariho inyota nini iduka izamuka, ayo majambo yose ashobore kuba igifadika cy'Imana muri twebwe, que nous les observions pas seulement, ntituyarabe gusa, ariko tuyumvire ko twiyumvire ingene abandi bagize umwimenyerezo w'ibyo turiko turasoma ku ntango, ariko dushobore kwiyumvira ingene wewe nanje dushobora gukora iyo myimenyerezo yose yo muri Bibiliya, wewe ubwawe nanje ubwanje hamwe n'Imana, dushobore kuba tubikoze. Bidakunze ntidushobora gushikira ku ntumbero. Nimba Imana yateguye inzira kugira ngo izotujane mu bwiza, dutegerezwa guca muri iyo nzira, kuyigenderamwo neza neza nk'uko bene data bacu na bashiki bacu ku ntango bakurikiye iyo nzira. Aho rero dutegerezwa
par ce même chemin faire kubwo les guca mêmes muri iyo expériences nzira et expérimenter le kugira même ya résultat, myimenyerezo la nyene même kugira confirmation. ivyamwa vya Alors, il faut bindi que ugusohora soit kw'ivyanditswe kurya nyene bibe exact, biroranye sincère, neza neza kandi disons, tubaye imvuga kuri tuvuge nous tuti confessons twature que la partie de l'enseignement ko est igice c'inyigisho est ni vrai. ciza ni icukuri est correcte, ni icukuri mais avec la foi, ariko hamwe no avec kwizera l'expérience personnelle, hamwe n'imyimenyerezo que umwe ku ruhande nous prenons rwiwe Dieu au mot, nitwafatira imana ku ijambo ryayo nous l'estimons fidèle, tukamenya ko ari izo kwizigirwa ishoboye mais kandi tukwihakana ubwayo kandi ko ku isezerano ryose itegerezwa guhagarara nk'imana kugira ngo igume ari imana maze ibe ay'ukuri avant que Dieu puisse se ariko manifester imbere y'uko imana yigaragaza et que il puisse ainsi kandi igashobora gusohoza ijambo ryayo bigasohora uko birakwiye ko muri twebwe twese la confirmation, ugusohora l'assurance devient ubushizi ferme bw'amanga que Dieu, buba premièrement, ikintu kitanyiganyega ubwa mbere kuko imana yarabisezeranye ubwa kabiri il veut le faire iragomba en chacun kubikora de nous et qui le fera. muri umwe wese muri twebwe kandi Il faut que cela azobikora soit muri ainsi. twebwe bigomba bitegereza kumera gutyo Avec niba l'enseignement, hamwe nous sommes n'inyigisho satisfaits. twumva Rien de duhaze plus pourra suivre, mais si mais nta kintu na kimwe kizokurikira faim et ariko soif, nimba dufise inzara Alors n'inyota aho rero doit imana répondre à cette faim et à cette soif. itegerezwa Pas aussi kwishura iyo nzara autrement. n'iyo nyota nta kundi vyogenda Que nous uko rero niko relions ces rognons dufatanya bino bikorane kwino nous wikendi lions cette requête et cette demande à ino Dieu, mitwaro tuyishikiriza imana produire en nous un tel désir maze bikazana muri ardent twebwe inyota ikomeye cyane kugira ngo habe amahirwe yo gusohoza amasezerano no kuronka Vous ibyasezerano savez, murazi quand on voyage dans les pays qui sont iyo pas umuntu akoze ingendo mu bihugu bitaratera imbere qui n'ont kumbure pas, assez de bidafise savoir comme ubumenyi nous, en général, bwinshi nous l'avons, nk'uko twebwe alors, tubifise des- muri des- rusange des- canke La- batazi alors, ivyanditswe on constate que la foi de ces gens ucubona est yuko simple, ukwizera est kw'abo bantu Une seule kuroroshe prédication kuciye bugufi ubutumwa bwiza bumwe burakwiye kugira ngo mpemu w'imana ashobore gukora maze amajana agakorwako amosozi agakoroka mpemu w'imana agakora ku mitima maze iminwa n'ibindi byose ibintu byose bishobora gukorwako kubera iki parce que les hommes kubera abantu simples baciye dans leur bugufi foi mu ils kwizera kwabo acceptent simplement baremera neza mu buryo buciye bugufi ibyo babwiye mu butumwa bwiza mu byanditswe byera bakaba barindiriye yuko imana confirme et accomplit sa parole. isohoza ijambo Plus ryayo simple, nous pouvons mu croire buryo buciye bugufi twizera aho rero niho ukwizera kwacu kuba guciye bugufi niho rero imana iciye igaragaza mu bushobozi bwinshi turasaba rero mbega ukwizera kwa bibiliya ni iki à quoi est-ce qu'elle ressemble et comment est-ce qu'on peut la mbega juger, usa n'iki woguca urubanza gute savoir où cette foi existe. womenya gute ko uko kwizera kubaho Et je pense que concernant ce sujet, ndizera ko ku byerekeye iki cigwa ntitwavuga ubutumwa bwiza birakwiye yuko umwe wese mu ruhande la part rwiwe de Dieu bivuye ku mana yakira uko kwizera mu mutima wiwe kuri aburahamu turasoma yuko yizeye imana et que cela lui a été maze imputé yabiharuwe ko à nk'ukugororoka justice. amen Alors, aho rero clairement dire, turashobora kuvuga mu buryo butomoye ko nimba nitwizera imana si nous croyons nitwizera amasezerano ayo imana yaduhaye tout notre cœur n'imitima yacu yose aho rero imana sur le même itegerezwa fondement de la même kubwo foi, urwo rufatiro kwizera nyene imputer cela à justice. igomba natwe kubiduharura ko nk'ukugororoka nk'uko byagenze kuri aburahamu nimba twatsindanishijwe imbere y'imana no kwizera muri yesu kirisito umwami wacu Alors, aho rero les promesses amasezerano nous ont été données par lui ayo twahawe nawe
en lui et par muri lui we kandi duha ku bwiwe leur accomplissement. agomba kubona ugusohora muri twebwe. Et je vais tout de suite me ndagomba joindre à cette rero parole que nous avons lue kwifatanya na rino jambo twasomye mu ba Efeso, ariko nagomba kwishura mu buryo buciye bugufi ibibazo byabajijwe na mwene data byavuzwe. nanjye natangaye kumva ikibazo, ariko siniteguriye ku nyishu. naciye nzana igitabo bimatanijwe indwi, ni ikibazo ku 144 hano muri kino kibanza. kenshi tumaze kuvuga ku ico cigwa, aho rero sinizera yuko hariho gukekeranya kubaho, ariko dufise ugutahura byuzuye nimba hariho umuntu ngaho afise ikibazo kivuga ngo mbega ibyashiwe Yohana indwi ku murongo wa mbere no gushika ku 8 birasohora. aho rero duteza kuvuga mu buryo butomoye ngo ntibirasohora, ntibishobora kuba byarasohoye, kuko 144 nivyo ni kubwo ubukozi bw'abahanuzi babiri inyuma y'ukuzamurwa kw'ishengero umugeni niho bazohamagagwa ngo basohoke. aho rero nico gihe bazoshirwa ku ikimenyetso. yego nivyo inkuru z'agakiza zose mu byanditswe vyera zanditswe mu buryo bimenga byaraheze, ariko kubw'ivyo ni ukwifuje gutanga kuno kugereranya ntibiri mu cigwa c'uno munsi, ariko nubwo biruko birakwiye ko dutanga kano karorero. murasoma byaheshuwe Yohana 19 umurongo wa mbere. hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi rivuga riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha ni iby'Imana yacu, kuko amateka yayo arayukuri n'ukugororoka. yaciriye ku iteka umwe maraya w'agahebuza yononesha abari mu isi ubusambanyi bwiwe, kandi imuhoye amaraso y'abagurano bayo. imbere y'Imana byaramaze gusohora, ariko ni muri kazoza. tubandanije gusoma guhera ku murongo wa 6, numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, kimeze nk'igisuma, nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangame. kandi ntarinjira mu nganji yiwe, ariko hano kuko bimaze kumenya byaramaze gusohora haheze imyaka 2000, kandi iri jambo ntirirasohora. ubu rero umurongo w'indwi, tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. ibi byaranditswe haraheze imyaka 2000, nk'ikintu c'ukuri camaze gusohora gushika uno munsi. ibi ntibiraba igifadika, ikintu kizima, ariko igihe nicashika, igihe nicagera, ibi bizoca bisohora. hanyuma haravugwa ku murongo w'icenda, umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe
no kumusenga arambarira atoyaye sigaho ndi umugurano mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise intahe bafise ibyo gushingira intahe Yesu Imana ba ariyo usenga kuko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mwemu. Ndasoma ibyashiwe Yohana 11 umurongo wa 15 noshoboye gusoma imirongo myinshi mu byashiwe Yohana yerekana ibihe by'agakiza byanditswe nk'uko umenga biri muri kahise byaramaze gusohora ariko rero nubwo biri uko ibyo biri muri kazoza. Byashiwe Yohana 11 umurongo wa 15 umumarayika w'indwi avuza inzamba mu ijuru hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Hano bimaze kuvugwa ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu kandi n'ubwa Kristo wiwe. Kera ababigishwa barabaje bati mwami mbega ni muri kino gihe uzosubizaho ubwami bwa Isirayeli? Yarabishuye aravuga ati si mwebwe bwo kumenya ibihe data yashinze mu bubasha bwiwe ubwo yashinze mu bubasha bwiwe, ariko turabona yuko ivyo byanditswe mu nkuru z'agakiza nk'uko byamaze gusohora ku murongo wa 17 byashiwe Yohana 11 bati turagushimye mwami Mana ashoboye byose uriho kandi wamyeho kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima. Déjà écrit dans la parole de Dieu comme déjà accompli. Bimaze kwandikwa mu ijambo ry'Imana nk'uko umenga byarasohoye. Nico gituma dutahura twese neza yuko Yohana mu izinga ryo muri Patmos wewe yari yagiyeyo kubwo ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu kubwo umugambi wose w'inkuru z'agakiza yari yatwawe hariya ku bw'ico gituma kugira ngo ashobore muri mpemu kubona kuraba ibyo bintu byose kandi abyandike. Turashobora kumenya neza yuko atakintu cyanditswe na kimwe kizosigara kidasohoye. Umwami azoshiraho intebe y'inganje yiwe, ubukwe bw'umwagazi buzobaho, umugeni azoririmba, azovuza azoririmba avuze ibicurarangisho byo gushimira. Ibyanditswe byose bizosohora nk'uko hano Imana yari biretse bikandikwa mu ijambo ryiwe. Byashiwe Yohana 4 ku murongo wa 1 na 2. Hano ku murongo wa 1 kumbure uzobumaze. Hanyuma y'ibyo ndavye mbona mu ijuru urugi rwuguruye kandi ryajwi nabanje kumva ivugana nanje ari nk'izinanga ari nk'igizamba rirambwira riti duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Amen. Ako kanya mba muri mpemu kandi mbona intebe iteretse mu ijuru. Yohana yari mu izinga ry'i Patmos, ariko mu buryo bw'impemu
yaciye atwagwa mu ijuru mu mpemu comme Dieu il vit les abona choses comme Dieu les voit. ibintu nk'uko imana iriko irabibona kandi nimba tubwirwa ngo twe turi abahawe imigisha yose iriho ahantu ho mu ijuru muri Kristo Que nous avons été bénis. ko twahezagiwe aho rero dutegerezwa Voir les choses que Dieu nous a données de la kuraba ibintu iby'imana yaduhaye même urabizi que nous devons nous voir les uns les autres. naho tworabana bamwe n'abandi nk'uko imana iraba Dieu peut regarder d'en haut vers le bas. imana yashobora kuraba iri mu ijuru iri hejuru mu ijuru kandi Regarder en bas en nous. ikaraba hasi ikaturaba twe turi hepfo ikaraba ingene biriko biragenda Il lui est impossible de nous ariko apprécier sans ntibishoboka regarder à ko Golgotha. C'est yotwemera impossible pour lui. itaravye igorogota kuri we ntibishoboka ntishobora kuturaba itaraba igorogota C'est impossible pour lui. De kuri we nous ntibishoboka apprécier sans ngo regarder à itwemere Golgotha. Il a fait une itaravye alliance avec igorogota nous. yagize isezerano natwe kandi iryo sezerano ryabereye igorogota Dieu kandi imana te regarde et me regarde. ikuravye naje kandaba Alors c'est par Christ. Et c'est Ah, René. en Christ, ni muri Kristo ni ku bwa Kristo ni hamwe na Kristo par Golgotha, qu'il te ku regarde. bwa gorogota niho ikuraba nta kundi vyoshoboka ntivyotandukana nawe aho rero niho itubona nk'abantu bisubije hamwe nayo baronse ubuntu bwayo nk'abantu bagarukanywe muhira Liés kandi avec Dieu. bafatanije Est-ce que n'imana nous voulons des personnes liées avec Dieu? Est-ce que mbega nous turagomba abantu bafatanije n'imana n'est-ce pas, ne pas, ne Mbega. pas mépriser turagomba gusuzugura ce que Dieu a fait pour nous en Christ. ibyo imana yakoze ku bwacu muri Kristo Comme ça, comme on dit, faire honte oya à Dieu. Nous voulons être ntiduvuge ngo conscients birateye isoni ku mana oya tumenye les yuko uns les autres. Il y en a ntitwihende bamwe n'abandi hariho abantu qui se sauver de leur propre manière. bagomba kwikiza mu buryo bwabo mu nzira zabo kubera ko ibyanditswe mu baheburayo de chemin ngo nouveau, vivant inzira de Dieu. nsha nzima y'imana yaciye kubw'umwami amaze gutanga umubiri wiwe niho yuguruye iyo nzira ngo dushobore kuhinjira Nous y entrer, yego duteza kuhinjira atteindre kugira ngo dushike ku ntumbero cette question avec les ico 144. kibazo n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine mu byahishuriwe yohana indwi haranditswe ku murongo wa kabiri N'est-ce pas, de havugwa l'ange, umumarayika de l'ange qui montait du côté du soleil, umumarayika le vent, et qui donnait les yaduga sceaux de Dieu, ari le sceau du Dieu vivant, afise qui cria d'une voix forte aux 4 anges et qui ikidodo c'imana nzima asemera n'ijwi rirenga abwira abamarayika bane ati ntugirire ikibi ntihagire ico ugira isi n'ijuru nuko ndasoma guhera ku murongo wa kabiri il dit ici, ne faites pas de mal à la terre et à la mer. Et il dit, aravuga ne faites ati point de mal à la terre, ntimugire ico mubwira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'imana yacu umurongo wa gatatu iri jambo ntacyo rihuye n'imiyaga y'abataramude canke imiyaga isangangura canke ibiza des centaines d'années mu myaka y'amajana n'amajana aurait dévasté des yoba yarasanganguye ibirere byinshi oya hayi havuzwe igihe c'ibyago bikomeye cyane où les jugements de Dieu n'igihe amateka y'imana sont amateka exposés, décrits ici dans ce amaze livre de Dieu, kuvugwa hano muri kino gitabo la c'imana période dans laquelle elle va kubwo s'accomplir. kagahe bizosohora Et là, je dois justement aho rero tegerezwa obligatoirement lire, continuer à lire. kubisoma kubananya gusoma hano haravugwa Point de mal. ngo ntihagire Terre, ico ni à mu la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau ntihagira ico mugirira ikiyaga n'isi notre Dieu. tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'imana Même pas le premier. muraza kuraba mbere n'urubanza rwa mbere rutarabaho kiretse
abo bantu 144 batarashirwa ko ikimenyetso umurongo w'indwi mu byashoye Yohana indwi. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Uwa mbere avuza inzamba. Brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Uwa mbere avuza inzamba, haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa mu isi. Ikigira cya gatatu c'isi kirasha, ikigira gatatu c'ibiti kirasha, ibyatsi bibisi byose birasha. Ibi byanditswe ntibishobora gusohora kiretse gusa bya 144 bimaze gushirwa ko ikimenyetso imbere yabo. Rero nimba tuvuga imibabaro, nitwasoma kuvyerekeye imibabaro n'ibizokoreka byose ku mpera z'ibihe, aho rero havugwa intambara, impuha z'intambara n'umutigito w'isi n'inzara n'ibiza n'iby'uburyo bwose. Ariko ibyo navyo biba mu misi yacu, ariko ibyo bintu byose ntibiraba ugusohora kwano mateka tumbereye y'inzamba canke uburake buzosukwa inyuma y'uko ishengero umugeni w'umwagazi azozamurwa, maze 144 bigashirwa ko ikimenyetso. Mu gitabo ibimatanijwe ndwi ndasoma guhera ku rupapuro rwa 47 ngo mu gihe c'ivyo vyago, inyuma y'uko umugeni amaze guhamagarwa ngo asohoke, ishengero ryasigaye rigaca mu vyago bikomeye 144 par les deux témoins d'Apocalypse. Ubwo ivyabona bibiri vyo mu byashoye Yohana 11 bazohamagarwa ngo basohoke, biratomoye bihuje neza n'ivyanditswe vyera. À la page 42 ku rupapuro rwa 42 haranditswe, mais avez-vous remarqué, mbega mwabonye quand il s'est fait connaître, quand il voulait se faire connaître, igihe yagomba kwimenyekanisha kwa bene se, yarondeye Benjamin wavutse inyuma y'uko yari yagiye. Yerekana Benjamin agereranywa n'ibihumbi 144 ibyo ubu bizokwegeranywa guhera ku munsi yamaze kuviraho kuri ino si. Joseph a regardé à Benjamin et son cœur. Yosefu yaravye Benjamin, umutima w'ugomba guturika. Ntiyarazi yuko ntibari bazi ko avuga igiheburayi. Yavuganye nabo hari umuntu abasobanura, yigenjeje nk'umunyagiputa, ariko igihe yagomba kwimenyesha kuri bene se, la regarder à Benjamin. Yararavye Benjamin, mwibuke ivyo, yaretse umugore wiwe, yagumye mu nzu y'ubwami, igihe yimenyekanisha yimenyesha bene se, inyuma y'uko Yesu amaze gushibugwa n'ubwoko bwiwe, yacaguye umugeni mu mahanga, kandi azomufata amutware mu nzu y'ubwami mu bwiza, mu nzu imuhira yo kwa se, mu bukwe bukomeye cyane bw'umwagazi. Kandi irindi rimwe azoca asubira amanuke mu buryo buciye bugufi kugira ngo yimenyekanishe kwa bene se 144. Murabona ingene ivyo ingene ivyo bimegereranyo ari vyiza. Yego nivyo twushobora hamwe n'ico cigwa kubandanya, ariko nimba Imana idufashije uwo mwanya wa 26 gushika 31 12 reka
tugire amasaha ya bibiliya hanyuma ibikorane by'amasengesho ibihe by'amasengesho kandi tugire n'ibindi bikorane by'amasengesho n'amasengesho turamaze kubivuga mbere y'igihe ibi twashyize mu biganza by'umwami turizera ko twese tuzobikora kugira ngo umwami ashobore kwakira ibyo afitiye uburenganzira kuko nubwo biri uko inyigisho turabona twese turabibona kubwo ibituma bikurikira ntitugomba kwihenda twebwe ubwacu cyangwa ngo duhende cyangwa duhende bamwe n'abandi by'ukuri ntituraronka ubwo bushobozi butanga ubuzima ubwo butegetsi kuzura ububasha bwo mu ijuru ububasha n'ibijyanye n'ibyo byose umuriro w'Imana n'ibijyanye n'ibyo byose mu by'ukuri hagati yacu muri twebwe amama y'ubuntu amaze guseseka ariko turashima kubwo ibimenyamenya by'ubuntu byose Imana yatugiriye ubugingo bwose bwakijijwe umuntu wese agwaye yakize umuntu wese aboshwe yabohowe turashima n'umutima wacu wose ariko turashaka ntitugomba igihe na kimwe kubabaza Imana no kuyiteza isoni iyo tubura uko twifata tukaba tutabona neza igikorwa cy'icungura ariko reka uko biri uko kose turabe ishengero ryo mu isezerano rishasha muri cya gihe cya mbere y'amasaha yaryo ya mbere bwa bushobozi bwaryo bwa mbere turarifise imbere y'amaso yacu ishengero ry'intango dufise amasezerano y'ijambo ry'Imana ko impera izosa neza iteza gusa n'intango kandi bizoba bisa n'intango kandi kubera ko twebwe tutakiriye ubwo butumwa bwo gusubizwa burundu mu buryo bw'amajambo gusa canke mu buryo bw'ubwenge ariko n'umutima wacu wose twizeye buno butumwa kuko bihuye n'ibyanditswe birakwiye rero ko kwizera kwa Bibiliya kwikwegera ko ibyamwa byo muri Bibiliya ibyo bintu tubifate tubibone tubyumve tubone ko Imana ku buntu bwayo isoza ijambo ryayo ubu rero turi ahantu aho amajambo n'ibifatika bidahuye bitararorana mu buryo bwihuta umuntu yovuga ati ndagukunda n'umutima wanje wose mbega ibyo ni by'ukuri by'ukuri umuntu arashobora kuvuga ati umuriro w'Imana uri kuraka muri jewe mbega ibyo niko bimeze umuntu akavuga akabandanya maze akagereranya birakwiye ko ibintu bishika ahantu umwami aronka amahirwe wenyine ubwiwe kwihamagarira ishengero agirira umunezero ishengero riri nk'uko umutima wiwe ubwo umeze ugomba abantu baza inzira ziwe kandi biteguye guca mu nzira ziwe abantu babaza ukugomba kw'Imana biteguye gukora ukugomba kw'Imana abagabo n'umutima wabo wose bakizera iby'Imana yavuze ariko badahagarara aho ariko barindira hamwe n'inyota nini yo kugira umwimenyerezo umwe wese ku by'Imana yasezeranye dufise amashimwe ku Mana kubw'inyigisho y'ububasha ibi navyo ndagomba kubibabwira hano mu buryo butomoye izo nyigisho zose ntizari gutanga muri jewe iki kintu cyangwa nticyari kunyereka yuko iyo nyigisho iyo itazanwa bihuye n'ubukozi bw'ujya mugabo w'Imana yari afise
ibimenyamenya by'Imana niboneye n'amaso yanje. Ntibwo ari ubumenyi bushasha canke inyigisho nshasha, oya, yari ya nyigisho ya kera y'ivyanditswe vyera, uguhishurirwa kw'ijambo rya kera ry'Imana. Iryo uhereye kera byagenwe nk'umugambi w'agakiza. Ivyo rero byahimbaye umwami gusohoza izo nyigisho, maze natwe abizera uno munsi biduhe ubushizi bw'amanga n'ukwizigira ko tutakurikiye imigani y'abantu yahimbaguwe n'abantu, ariko ko twakurikiye ubwiza bw'Imana. Reka rero kubw'ibyo some hano majambo akuzwe gusomwa gake cyane mu Baheburayo 2. Turavuga kandi aho Abaheburayo 2 murongo wa mbere. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivamwo, kuko ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho kandi ibicumuro byose no kutabyumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, ishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Ntibyari gusa mu buryo abantu bake baserutse baravuga bati ego twe twabonye ibyo bintu kandi ibyo bintu twabyumvise, ubu rero murashobora n'ibyo kutwizera. Yego nibyo byari bijanye n'ibyo, ariko Imana nayo yashinze intahe yayo ubwayo, niyo yashinze intahe ku butumwa bwiza bwabo. Maze igihe turavye inzira z'Imana, n'Imana ntiyamikora ibitangaza. Tushobora nta muntu n'umwe yizera Imana yakira ijambo ryayo mu mutima wiwe, akizera amasezerano, ntagomba kwirukanka inyuma y'ibitangazo. Umuntu oya, ibitangaza nivyo bizodukurikira, si twebwe tuzobikurikira, si twe tuzobiherekeza, nivyo bizoduherekeza. uko niko vyanditswe, nk'uko ijambo ryose Mariko 16 naryo rigomba gufatwa nk'uko ryanditswe. Kandi ngaho ntihanditswe ngo ivyo bimenyetso n'ibitangaza bizokurikirwa n'abizeye. Oya, ibimenyetso n'ibitangaza nivyo bizoherekeza abizeye. Ukwizera wewe nanje uko dutwaye mu mutima wacu gutegerezwa kuzana Imana igikore, nta kundi vyogenda kugira ngo hasohozwe ijambo dutwaye n'ukwizera twarose. Nta kindi Imana yokora kiretse kubishingira intahe nitwavyizera. Aho rero ntidukeneye guhagarika umutima ngo tuzane ikirere cy'ibitangaza. Oya, jewe singomba ibintu byose umuntu yokwihimbira canke ikirere umuntu yogerageza kurema gushikaho ivyo byose ndavyirinda gushika kw'ikosa rya nyuma, na cane cane ku bantu batagomba
kurindira ndakeneye yuko amaraso ijambo na mpemu bikorera mu Imana yahamagaye ngo basohoke mu mpemu zabo n'ubugingo n'imibiri mu buryo bw'inkomezi. Amen. Et que nous soyons le produit de ce que Dieu maze a fait de grand. tukaba ikintu Imana yakoze muri twebwe. Birakwiye ko ibyo aba ariko bigenda bitabaye uko nta kundi bishobora kugenda, ariko iryo ni ryo tandukaniro rinini cyane. Reka ndabisubiremo, si uko uwitwo tegura ihiganwa ngo dukurikire ibyo bintu, oya, kwiruka cyane tukagera kure, ariko ijambo ry'Imana naryo aho riracafise ububasha. Ibimenyetso nibyo bizoherekeza abizeye, niko vyanditswe. None ukwizera kwawe n'ukwizera kwanje bimeze gute? Aburahamu yizeye mu gihe cy'ibigeragezo, niho yizeye. Mbega mu gihe cy'ibigeragezo twaba twarizeye Imana? Mbega wewe na jewe na mwebwe twaba twarizeye Imana? Igihe inkota yamanuka maze nk'uko byose byari byaheze byarangiye, habaye iki hamwe na Aburahamu? Yari yumviye uwo yakunda cyane, yari ageramiwe, umwana Imana yari yazanye, uwo amahanga yose yagomba guhegwa ko umugisha, yagomba kumutanga ko ikimazi, yagomba kumutanga nk'ikimazi, yagomba guheraheza ubuzima bwiwe n'inkota. Murabona yuko hamwe na Aburahamu hari ibintu bibiri byari biruranye, byose byagenda biruranye. Kwizera no kumvira. Bakundwa, ntitugomba kwihenda ubwacu hamwe no kwizera gusa. Benshi barizera muri ino si, ariko ntibafise ukumvira, ntibakurikiye Imana mu nzira y'ukumvira. Uko niko ukwizera k'ukuri uko twahawe. Iyo twumva ibivuye mu byanditswe hamwe n'ibyanditswe bituzana mu kumvira ijambo ryaduhaye ukwizera, niryo ridufatanya n'uwavuze ayo majambo, ni ukuvuga ni Imana. Ukwizera hanyuma akagukurikira ukumvira, niko Pawulo yandika mu cete ca nyuma c'Abaroma yuko yarungitswe kugira ngo azane ukwizera muri bose, ariko ukwizera Roma 16:26 ngo ushobora kubakomeza bihuye n'ubutumwa navuze hamwe n'ubutumwa bwa Yesu Kristo, agaragaza bihuye no guhishurirwa kw'ibanga ryanyegejwe mu bihe byinshi, ariko ryagaragaye muri iki gihe riserutse, kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana bimenyesheje amahanga yose ko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Imana ifise ubwenge yonyene, icubahiro kibe icayo ku bwa Yesu Kristo. Amen. Ibihe bitazoshira. Amen. Kera ubutumwa bwa mbere bwaravuzwe hamwe n'intumwa ya mbere Pawulo, uwo Imana yari yahaye ishengero kugira ngo ishengero rimenyeshwe amabanga yose ya Kristo. Ishengero ryiwe n'ibijanye n'iryo banga ryose bihabwe ishengero kubwo ubutumwa bwiza no guhishurwa kw'amabanga yari amaze kunyegezwa ibinjana byinshi. Si umuntu yikakisha, ariko yagomba kurongorwa n'Imana kubw'ubutumwa bwiza, kuko ijambo riza ku Mana, rivuye ku Mana ritugarura ku Mana. Uko niko kandi
ikintu cyo kugabishwa hano ngo byagaragajwe n'ibyanditswe umurongo wa 26 ariko muri iki gihe riserutse kandi ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose nuko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana. Murazi kubwo ukugarariza niho haje ibibazo byose n'ingorane, ariko kubwo kugarariza k'umuntu umwe, ariko umwe wundi yarumviye kumvira gushika ku rupfu rwo kumusaraba. Uko niko abapfanye nawe bagahambanwa nawe bakazuranywa nawe ngo bagende n'abantu bashasha. Muri kino gihe bagomba gukurikira amakanda mu kwizera no mu kumvira nk'abacunguwe, bakurikire amakanda y'umucunguzi w'abacunguye kugira ngo bashobore kujana nawe, kuko we nyine ubwo yavuze ati jewe ndi inzira, ukuri n'ubugingo, kugira ngo umuntu aje aho yagiye. Si ibyo twe twita ukwizera n'inzira n'ukuri, ariko ico Imana mu ijambo ryayo ivuga ko ariko kimeze. Rero twitegurire ibyo kugira ngo uno munsi ubu turiko turava mu gihe Imana isaba itegeka ukwiyegura byuzuye ikimazi ku gicaniro, ibintu byose by'igicuga bihagarare, maze umwami by'ukuri yakira ibyo afitiye uburenganzira. Dutegerezwa kugarurwa, tukagarukanwa ku nyigisho ya mbere, iyo ishengero rya mbere ryarose, na rwa rukundo rwa mbere, na bwa bushobozi bwa mbere, na ya ntahe ya mbere, co kimwe nyene, kimwe nyuma y'ikindi. Amen. Ivyo bigomba kutugarukana, bigomba kugaruka mu ishengero ry'Imana nzima, kuko twarose ya nyigisho ya mbere baronka nabo, natwe tugire umugabane wuzuye mu by'Imana ikirakora ubu mu buryo buciye bwihuse kugira turangize. Kumpera turibukanya ijambo rya mbere twasomye mu ba Efeso ba mbere igice ca mbere, Efeso igice ca mbere umurongo wa 3, amajambo tuzi twese. Soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. C'est une réalité divine. Ibi ni ikintu c'Imana c'ukuri ku bwa Golgota. Toute la malédiction, imivumo yose yakuwe kuri twebwe, et toute la bénédiction de Dieu, imigisha yose y'Imana yaje kuri twebwe. Amen. L'incrédulité nous a paralysés, ni ukutizera niko kwadukongataje, n'ugukekeranya n'ukutumvira ibyo bintu byose byadukikuje tutagombye kuvuga, tenus captifs, nibyo byatugize inyagano mu kiringo cyo kuba imbohe za Kristo, twabaye imbohe z'ibihe. Mbega ibyo ntibibandanya? Nimba twiteguye kuba imbohe z'umwami, aho rero en même temps des libérés du Seigneur, tuba turi ababohowe n'umwami, abidegembya, turashobora kunezerwa nk'abana b'Imana, tukagira ubuzima tukabunezererwa iminsi yose turi mu ijambo ryiwe. Nta mwidegembyo w'abana b'Imana ubaho ushobora kujabuka imbibe z'ivyanditswe iburyo n'ibumoso. Oya, ta liberté ou bien ma liberté. Iyo rero ni ukwidegembya kwawe n'ukwidegembya kwanje, ariko uko kwidegembya dufise kutuzana mu buja
tutabitahura cyangwa tutabibona ariko gusa ni mu kwidegembya Imana iduha mu ijambo ryayo turashobora kugira umwimenyerezo w'ubwo bubasha mu kwizera no mu kumvira bigasohora. aho rero niho twoshobora gukurikira ibyasezerano ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo. ndafise ubushizi bw'amanga yuko ibihe by'akaga biri inyuma yacu, ibihe bigoye biri inyuma yacu, ibiri imbere yacu. turindira imigisha y'Imana, turaraba dusuzugura ibintu nk'uko bitaba byarabaye oya, ariko iyo turabye ibintu ducije muri Golgota, mu by'ukuri turashobora kwemeza yuko bitoshobora gusubira kuboneka, ntibikiri imbere yawe n'imbere yanje. nimba wewe ukibibona bikiri imbere yawe ibyo bintu byo muri kahise, bisobanura yuko ibi ndabivuze n'urukundo mu mutima, bivuga yuko wewe utaravye Golgota. aho rero ntiwishimire ugucungurwa, ntunashime n'amaraso, kiretse ubishize ku ruhande kuko bitagira agaciro. ikintu gusa kimwe tushobora gukora ni iki: canke tukizera igikorwa Imana yakoze muri Kristo nk'uko casohoye kandi ari c'inkomezi kuri twebwe, gifise agaciro, canke tutabishoboye kubikora, icyo gikorwa tukibona nk'uko kitarinjira mu bushobozi. aho rero twe tuba tugitituye, tugihinduye ubusa. ubwo rero umuntu wese acaboneka nk'uko yabaye imbere ya Golgota. mbega aho bica bisobanura iki? tuba duhakanye ibyabaye i Golgota kubw'uwo muntu uri kuraraba, hamwe n'amajambo meza. umugwarizi akadutwenga akavuga ati nimwibandanize kubikora gutya. mwe mwaravye Golgota ni n'amaso y'umubiri, ariko iby'Igorogota, igorogota ibonwa n'Imana bisobanura ngo umunsi mukuru wo gusubira hamwe n'Imana hamwe n'abantu. impongano y'ibyaha byose by'abahungu n'abakobwa ababaye abanyamakosa imbere y'Imana. mbega Golgota tuhabone gute? nk'umusaraba gusa, tubone umusaraba n'umusozi hama tubandanye inzira zacu, canke mbega by'ukuri turagomba kubona Golgota nk'uko Imana ibona igikorwa cakoze? reka ndababaza ikibazo: mbega Imana yumviriye iki mu gihe gitomoye, aho umwagazi w'Imana ku musaraba Golgota yatanze ubugingo bwiwe, agaheba ubuzima bwiwe? mbega Imana yiyumviriye iki muri kijya gihe? nitwibaze icyo kibazo kuno mugoroba. twibaze, mbega twebwe twiyumvira natwe nk'uko iyo twibajije ku Golgota, kuri bya Golgota, tukavuga iby'i Golgota. murazi twarihenze kuva kera, imitima yacu ntiyari no muri ibyo bintu. ku bintu by'Imana twariyumvira nk'abantu, tugacira urubanza ibintu nk'abantu, tukababaza Imana. Imana ntiyashobora gutera intambwe hamwe natwe, ariko Imana ntiyo biharugwa ko n'ijambo ryayo sibyo twobiharura ko. byega twebwe, mbega Israeli yakoze iki? umunsi wo kubohorwa Imana yari yatanze itegeko rimwe, umuryango wose wagomba kubaga umwagazi, maze hanyuma kubw'ibyo abana b'imfura bose barakijijwe, baronse ubuhungiro, barahezagirwa, nta na kimwe cyagomba kuba. Imana yari yatanze itegeko, kandi iryo tegeko ryashyizwe mu bikorwa. umumarayika wo kurandura yagomba kuza ataranduye ibimazi byose. turavye mu bare 23 cyangwa ibindi byanditswe,
aho imana n'ibimazi byose imana ivuze uwo munsi, mbega uwo munsi bikubwira iki wewe, bimbarira iki jewe? Isirayeli yararindira, baravuga bati twararindiriye, twari twizeye yuko yagomba gukiza Isirayeli, ko yagomba, ariko yari yakijije Isirayeli, ariko ntiyabakije nk'uko bavyumviye, ariko nk'uko ivyanditswe byari byabivuze. Bakundwa, dutegerezwa gushoboza Imana hamwe natwe ngo ikore intango nshasha. Dutegerezwa kwiraba bamwe n'abandi, twibone mu maso y'Imana, tukiraba nk'uko Imana umwe wese tukamubona ko ari umwana w'Imana wacunguwe, wasubijwe hamwe n'Imana. Hariho umurongo bibaza ko wanditswe muri Yesaya igice 43 kandi 42 ngo ninde w'impumyi nk'umukozi wanje, canke ikiragi nk'umukozi wanje. Umukozi w'Imana yagomba kugira amatwi abiri yuguruye n'amaso abona neza, yagomba kubona neza byose, ariko siko byari bimeze. Umukozi w'Imana, umwana w'Imana, yagomba kugara amaso yiwe, akugana n'amatwi yiwe kuri byose ibyo mubuza mu buryo bw'impemu kugendana n'umwami, ariko akugura amaso y'umutima n'amatwi y'umutima ngo yumve ibyo Imana imubwira, kugira ntakongatare. Reka burundu dutandukanye ibyo bintu. Nitutabikora ukundi gusha, iminsi yose tuzokwama dusubira inyuma mu buzima bwacu bw'abizera, kandi ntituzotera intambwe mu buryo bw'impemu. Jewe sinciteguye kuvuga ubutumwa bwiza gusa, ndavuga nti mwami, sinciteguye gusa kuvuga ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza. Dutegerezwa nk'ubwoko bw'Imana kumenya ko turi mu kaga. N'umuntu atarabimenya, nabwira Imana imuhe ako kamo ko gutabaza. Twese hamwe tugomba kuborogera ku ntebe y'ubuntu, maze ashobore kutugirira ubuntu, adutabara, ako kaga kose karangire. Hamwe n'ibyo ntidukeneye kurindira ko abantu babe abo kudufasha. Oya, umuntu arindiriye ibyo biba yibagiye, ariko umuntu ari muri Kristo yabaye caremwe gisha. Murazi ko caremwe gisha ntigishobora kuronka urwagwa nko rwa kera n'umwambiro. Oya, nimba umutima ubaye mushasha, agira ibyiyumviro bya Kristo. Mu mutima wacu haba imbabazi n'agakiza no kwiyuzuza n'urukundo. Kuri twebwe ugorogota n'igifatika c'Imana ni ikintu kizima. Dutegerezwa kubona umubiri w'umwami Yesu Kristo kuwishurirwa. Umubiri wa Kristo ntukogwaho urugingo rwose. Ninde agomba kuregwa abatoranyijwe n'Imana? Kristo ari hano, niko vyanditswe mu Baroma 8. Niwe yabatsindanishirije. Ninde agomba kubarega? Arashobora kubarega, yego, ariko ibyo naco bizomumarira, ntaco bizomara. Dutegerezwa mu buryo buciye bugufi kuraba ibyo bintu, tukavuga tuti mwami mukundwa, twari dufise intumbero nziza, twagukoreye nk'uko twabishoboye, ariko turumva yuko hamwe natwe ufise urukundo, uragomba gutera intambwe hamwe natwe. None mbega nabaye igitsitaza kuri wewe, nabaye igitsitaza ku bandi? Mbega nimba umwe wese yo kwisuzuma, ntasuzume uwundi. Ntidufise udukoresho two gusuzuma abandi, reka twisuzume twebwe nyene nk'uko vyanditswe muri Yakobo igice ca mbere. Umwe wese yisuzume, canke muri Korinto ba mbere. Nitwiraba mu cirore by'ukuri, tukinjira mu rubanza hamwe natwe. Rero umuntu atakintu na kimwe yari afise, ndababwira ibi, arashobora kubwira mpemu y'Imana ngo imwemeze icaha,
imwemeza Car icyaha l'homme le plus kuko juste et umuntu parfait, agororotse cyane umuntu yera ku isi s'il vient dans la présence de Dieu, aje mu nyonga h'Imana il va passer. ntubabwira yuko yoca arengana ntiyomenya aho ahagarara Il va devoir dire, yosha ashobora kuvuga ati arrière de moi, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme comme Esaïe l'a dit. njakure ndi umuntu nk'uko Yesaya yavuze ndi umuntu w'umunyaminwa yanduye mbana n'abanyaminwa yanduye ndababwira mu nyonga h'Imana umwe wese agomba kwibaza ibi aho rero ntitwosubira kwibaza uwundi muntu twubona tuca tubona Imana nyene ububasha iyo duhagaze imbere aho rero duca tubona umwagazi w'Imana wo ku musaraba i Golgota mu buryo burundu kuri bose yabikoze rimwe Kristo ntazogaruka gusesa amaraso yiwe yabikoze rimwe gusa yakoze igikorwa cyo kuducungura yatanze ikiguzi yakuyeho umuvumo wose uwo ibyagezwe byatuzaniye yatabuye yahanaguye icyatwagiriza yakimanitse ku musaraba i Golgota yatsinze ububasha bwa Satani abutetereza aduga hejuru y'amajuru yicara iburyo bw'isumba byose ararindiriye yuko abagwanizi biwe bose baba munsi y'ibirenge byiwe. Amen. Dieu fera après-demain. Ivyo Imana izokora hirya y'ejo yabimaze kubikora i Golgota. Ibyanditswe mu byashiwe Yohana 19:11 ahariho hose imbere y'Imana umugambi w'agakiza wose n'uwo mugambi wose w'agakiza l'église rachetée, oui ou non? Uja uri ku mutima w'ishengero ryacunguwe ego canke oya. Si tout le dessein du salut nimba umugambi w'agakiza w'Imana wose atari igenda byita umutima atari uwo mutima no kuvuga umugeni w'umwagazi byomfasha iki muri paradizo canke ijuru risha n'isi nsha nimba umukwe w'ubugingo bwacu adafise umugeni we yapfiriye i Golgota kugira ngo abacungure baba biwe kugira ngo babe inyegu yiwe yakuwe muri we yakuwe muri we byofasha iki ibyashiwe Yohana byose n'ibyanditswe byose n'ijambo ry'Imana ryose isezerano rya kera n'isezerano rishasha niba wowe nanje de tous les enfants de Dieu avec nous. N'abana b'Imana bose hamwe natwe tutazi yuko en tant que rachetés nk'abacunguwe nous sommes le cœur turi de umutima dessein du salut divin. Uwo mugambi w'agakiza w'Imana Kristo ntiyapfuye kugira ngo imitigito y'isi ibeho n'ibiyiza bize ku bw'ibyo n'ibindi byose bibeho. Oya, Kristo yapfuye yaraje kugira ngo atange ubugingo bwiwe atange amaraso y'incungu. Turashobora kubwirana umwe n'uwundi tuti natwe twari muri we igihe i Golgota yapfa. Yego benshi baratsitazwa n'ayo majambo yo mu butumwa bwiza bwa Yohana 11 aho umwami yavuze ngo numpe ubwiza bwa bwiza nari mfise imbere yawe imbere yuko isi ibaho. Kuri twebwe sigitsitaza kuko natwe twari muri we imbere yuko isi n'ijuru bibaho. Twari twataranijwe n'Imana twari muri we kandi twasohotse tuva muri we nk'uko Eva yakuwe muri Adamu. Tuzogarukanwa kuri we tuzomubona nk'uko ari tuzosa nawe. Icyaducunguye n'icyaducunguye icyo ni igikorwa Imana yarangije muri Yesu Kristo umwami wacu. Si ngomba yuko umuntu yokwibaza ubwiwe ngo uravuga ubutumwa bwiza bw'ibyo bintu mu buryo buciye bugufi. Ariko ndagowe nimba icyo gikorwa cy'Imana
ishyiramo ibisobanganye maze abantu bakaruhishwa no gushikira ku ntumbero maze ku mpera bakazotegezwa kuvuga bati ibyo bagaragaje byose byaratsinzwe. Oya, ntimunagerageze, emera gusa ko ari impano y'ubuntu y'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ugucungura kose, reka twumve ano majambo ngo abo yahamagaye yabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabambitse ubwiza. Kubera iki tutonezerwa? Kubera iki ukwizera kwacu kutoba ubushobozi bw'Imana intsinzi? Kuko ntituraba nk'uko Imana ibona ibintu. Intsinzi yacu si nk'uko bimaze gusohora, ni gusa nitwatahura yuko irimo burundu. Imana yakoze byose, yasohoye byose kugira ngo yibonere ubwiza, yibonere ihanga riba inyego yiwe. Maze mw'uwo mukuku w'abanesheje, abo banesheje turafise uburenganzira bwo guharugwamwo, kuko nimba Imana iguhaye ubwo bushizi bw'amanga mu mutima wawe kandi ishobore kukwambika, itwambike ubushobozi bwo mu ijuru, maze dushire ko ikimenyetso ca mpemu yiwe nk'ikimenyetso ko amaraso y'umwagazi yatanze mu buzima bwawe no mu buzima bwanje icyo gikorwa. Ico umwami aduhezagire twese, yatanze ijambo ryiwe atari ukugira ngo riduturubike kandi ritubabaze. Oya, uno munsi aragomba kutubwira ati naragucunguye, naraguhamagaye mu izina ryawe, uruwanje. Amen, uruwanje, uri inyegu yanje muri iki gihe no mu bihe bidashira. Golgota, Golgota w'ubwiza. Ndibuka uwo musozi nkuze kubona kenshi, ariko ndibuka icumwa mu mucunguzi wanje yakoze hariya ayi ku bwanje. Nobabwira yuko umwe wese yoshonga mu nyonga h'Imana akavuga ati mwami mwizigirwa, mbega wambonye mwiki kugira ngo unyumvireho. Turagomba ko inyuma y'ibyo umwe wese twavuga tutera tubonye, ariko yaraducunguye, yaratubonye, aradutoranya, araduhamagara ngo dusohoke imbere y'igihe yari yatugeneye kubona ubwiza bwiwe. Ibyo dusoma byahishuwe na 19 ntibyoba igifadika. Tuzoririmba nitwaririmba hariya, tugavuza inanga hariya ayi mu bukwe bw'umwagazi. Ibyo ntibyashika. Imana izoduha ubwo bubasha n'ubuntu ku bw'ibyo. Je ndabyizera, ndizera, kubera Imana idusaba kwizera ibyo yavuze mu ijambo ryayo. Nta na kimwe nokekeranya ko gashiramwo ibyumviro byanje ngo ibyo bintu bibe ibifadike. Oya, reka nimenyereze ko muri byose mvuge imvugo y'Imana, mvuge ibyo Imana yavuze, kandi ndabyizere nk'uko yabivuze, nk'uko yabikoze. Arayiteguye kubisohoza. Nihashimwe, hashigwe hejuru izina ryiwe ryera. Amen. Turahaguruka kubw'amasengesho. Turashaka kuririmba kakarimbo kagufi ngo nk'uko ndi ataco nzanye. Yeah.
einmal im Glauben. Chantons encore cela dans la foi. Herrliches Golgatha. Glorieux Golgotha. Oh, Golgotha ubwiza. Glorieux Golgotha. Golgotha ubwiza. Glorieux Golgotha. Golgotha ubwiza. Mes péchés sont pardonnés. Ibyaha byanje byarahariwe, amakosa yanje yararishwe. Glorieux Oh, Golgotha ubwiza. Glorieux Golgotha ubwiza. Glorieux Golgotha. ubwiza. Mes péchés sont pardonnés. Ibyaha byanje byarahariwe, amakosa yanje yararishwe. Golgotha. Oh, Golgotha ubwiza. Père céleste, Data wo mu ijuru, de tout notre cœur, de tout mon n'imitima cœur, je yacu te yose remercie n'umutima wanje wose de ce ndagushimiye que tu yuko Durch den Geist nous as révélé Golgotha par le Saint-Esprit, par waduhishuriye l'Esprit. Golgotha ku bwa mpemu, Voyons tukaba le tubona sacrifice, l'agneau ikimazi, qui est mort pour nos umwagazi péchés. yapfuye ku bw'ibyaha byacu, turabona mu mpemu, turaraba. Oh Seigneur, nous Oh t'adorons mwami, turagusenga et nous voulons kandi turagomba, nous voulons pas ntitugomba assez estimer l'œuvre de la rédemption, ne pas mbega ntitworonka ingene l'œuvre de la rédemption. tugereranya igikorwa cyo kuducungura, ariko turagomba kwakira ibyo ubuzima bwacu La question mucunguzi. des fautes, Ikibazo est depuis longtemps c'amakosa répondue. cyamaze kwishurwa La question du kera, pardon ikibazo est depuis c'imbabazi longtemps éclaircie. cyamaze kwishurwa, gutomogwa kera. Warajanjaguwe ku bw'ibyaha byacu, frappé et meurtri warakubiswe et blessé urishwa, à cause de nos maladies. ukomeretswa ku bw'indwara zacu. La condamnation qui nous procure la Ugucibwa paix est tombée sur toi. igihano kiduhesha amahoro cabaye kuri wewe. Mbere umuhanuzi Yesaya kera muri kahise yari yamaze 800 ans avant kubyandika, que cela arrive. imyaka 800 imbere y'uko bishika. Imbere y'uko bishika, Seigneur, tu es un Dieu véritable. mwami uri Imana y'ukuri, Tu as un plan, tu as ufise conçu un plan umugambi merveilleux. wateguye mwiza cyane imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Cœur, Imitima, imitima l'intérieur iri de ton plan, mu mugambi wawe ton w'ibwina épouse rachetée. n'umugeni Oh, wawe Seigneur, yacunguwe. Nous O te mwami, remercions turagushimiye ce soir kuno de tout mugoroba notre cœur, n'imitima yacu oui, yose. ton cœur, Ego, ton précieux sang amaraso yawe a y'igiciro coulé et le yarasesetse, cœur kandi pour racheter le cœur kugira ngo de la rédemption. ukize Seigneur, nous confessons aujourd'hui umutima avec nos bouches turagushimira n'imitima yacu yose, ibyo twizera n'imitima yacu, yuko umwagazi w'Imana yaducunguye pas avec de l'argent ou adatanze ifeza canke izahabu, avec le ariko précieux hamwe n'amaraso y'igiciro yera de l'agneau de Dieu. y'umwagazi Nos w'Imana. fautes ont été payées, Amakosa yacu nos yararishwe, péchés ont été pardonnés ibyaha byacu byarahariwe, et notre âme a été sauvée, ubugingo bwacu sauvée, bwarakijijwe, affranchie, délivrée. bwarabohowe, Te remercions de ce que tu as dit. bwarahawe umwidegemvyo. Ndagushimira ko wavuze ngo birarangiye. Mwami mucunguzi, ndagusaba kandi ibisumba ivyo, kugira ngo dushobore kubohoka Tout ce qui est contenu dans mu cette bintu délivrance, byose biri muri ako gakiza watanze, racheté de tout ce qui est contenu dans le rachat, waducunguye mu bintu byose biri mu gikorwa cyo kuducungura. Uduhe ibyo byose mwami birimwo
que cette rédemption n'agakiza mwami soit pas un enseignement, iyo ncungu ntibe inyigisho une expérience ariko ube personnelle, umwimenyerezo divine, ubuzima une bw'umwe réalité wese divine bw'imana dans nzima nos mu vies, muntu qu'elle mu buzima puisse bwacu manifester en tant que bigaragare réalité divine bibe pour la igifatika gloire c'imana et l'honneur kubw'ubwiza de ton n'ivyubahiro merveilleux bw'izina et saint ryawe nom. ry'igiciro ryera Seigneur, je te remercie. mwami ndagushimiye Tu es présent. uri hano scheint, als möchtest Cela semble que bimeze tu nk'uko veux über dein Volk sur ton ugomba peuple rufen, ko ku bwoko bwawe proclamer ta victoire. utangaza intsinzi Et yawe savoir utureke tumenye nous utumenyeshe yuko convaincre. dushobora kunesha Tu as kuko vaincu. we wanesheje Oh, nous te remercions oh et turagushimiye nous te louons. Tu es proche turagushima de nous. uri Alléluia. hafi cyane yacu Loué haleluya et gloire. nihashimwe Ce soit apporté, louange et n'ubwiza gloire se soit apporté. nibukuzanirwe Seigneur, ouvre nos cœurs, mucunguzi nos wugure yeux, imitima yacu n'amaso yacu les yeux de nos cœurs, pour n'amaso que nous y'imitima puissions yacu ce soir dushobore ko kuno mugoroba voir kubona tukubone igorogota et que nous puissions aussi nous voir dushobore les uns les kandi autres par kubona na bamwe Golgotha, n'abandi en regardant ducishije Golgotha. muri gorogota Oh Seigneur, alors Oh, nous verrons man. chacun plus blanc que la neige, tuzobona umwe wese yera nka sheregi purifié, yogejwe sanctifié yejejwe par le sang, par la n'amaraso parole, n'ijambo par l'esprit. na mwemu Alléluia. haleluya Seigneur fidèle. mwami Et c'est mwizigirwa ainsi uko niko que nos vêtements nk'uko de impuzu salut zacu ont été d'une manière ou d'une autre souillés. agakiza izanduye mu buryo ubu canke buriya turagusabye Que le sang mwami de l'agneau muri kano kanya amaraso y'umwagazi nous lave iri plus blanc que la neige. atweze nka sheregi Tu es souverain sacrificateur. niwe muherezi Et le mukuru sang parle pour nous. amaraso aravuga ku bwacu aravuga gusumba amaraso ya abeli mwami turagushimiye Révèle-nous la rédemption. uduhishurire Que nous ugucungurwa puissions en tant que kugira ngo rachetés dushobore prendre nk'abacunguwe notre position dufate uruhagararo rwacu en imbere accord yawe à ta parole. bihuje n'ijambo ryawe Que nous ne puissions pas continuer ntitubandanye la balle kuba umuguruka d'une certaine influence ici et là de certains esprits. kwegwa n'ibi na biriya muri by'impwemu ariko tube gusa munsi y'uburinzi n'ububasha bw'imana kandi mwami sur nous l'exercice du droit réglementaire et Wushireho l'application de tes paroles partout où nous sommes. amajambo Oh, yawe Seigneur notre Dieu, no kuyasohoza nous te mu buzima remercions bwacu o mwami de turagushimiye la profondeur de tout notre cœur. mu bwina bw'imitima yacu irindi Je rimwe te demande, Seigneur, ndagusabye que tu mwami puisses ushobore ici et à tous hano no kuri bose ce qui s'est guhishura passé ibyabaye vraiment igorogota by'ukuri pour que cette réalité kugira divine de ngo l'œuvre de icyo kintu Golgotha gifatika c'imana pour notre igikorwa vie de c'igorogota croyant, ku buzima bwacu nous bw'abizera marcher avec ça, dushobore marcher kugendana avec ces n'ibyo choses et dans- tugendana n'ibyo bintu et que tu puisses produire en nous ushobore l'obéissance gutanga muri pour que la twebwe foi et ukumvira l'obéissance kugira ngo soient ukwizera appelées. n'ukumvira Et que par bijane cela, kandi ku Seigneur, bw'ibyo mwami cela puisse Kubw'ibyo, déclencher bishobore ce gutanguza qui manifestera ta puissance ibizogaragaza ububasha confirmer bwawe ta parole usohoze par ijambo des signes, des ryawe prodiges n'ibimenyetso et des miracles. n'ibitangaza Commence ce utangure soir, commence kuno mugoroba maintenant, Seigneur, utangure nous ubunyene sommes mwami dans la détresse, sinon nous turi ne mu crierons pas kaga à toi. nitutakuborogera Que nous pouvons pas twamenye continuer comme yuko ça. tutobandanya À seulement kugenda nous satisfaire de gutya l'enseignement. ngo Nous avons besoin de toi. tunezerwe n'inyigisho ariko turabikeneye wowe cyane De ce que tu turagushimiye ko kuzobikora Accorde un cri de détresse à tous. Sans uduhe akamo ko gutaka que twese nous aurions besoin de nous efforcer. tudakeneye kwihata Que nous aurions Ariko, plutôt à nous efforcer. Si nous à tutihase ne pas pouvoir le retenir, si tu l'apportes sur nous. ariko ntitwigumye ubidushoboze ukure agacokoro mu bwoko bwawe n'ibitsitaza byose ku nzira y'ubwoko bwawe ndafise ubushizi bw'amanga ko utazokuramo abizera ariko uzokuramo ibitsitaza byose biri ku nzira y'abizera hareruya nushimwe mwami mana yizigiwe
dans ta sainte présence, Je crois. mu nyanga hawe hera ndizera en raison yuko de la parole de Dieu, kubw'ijambo ry'Imana tu as, que yuko tu auras une église uzokwibonera ishengero ni maintenant à ukuvuga la fin ubu ku mpera telle qu'elle était au commencement. nk'uko ryari riri ku ntango Elle sera entièrement restaurée. rizoba ryagaruwe L'enseignement mu et la by'ukuri vie, byuzuye l'autorité, inyigisho n'ububasha tout ce qui n'ubuzima appartient n'inkomezi en confirmation, n'ibijyanye en n'ibyo projet de miracle byose n'ibimenyetso n'ibitangaza que nous trouvons ibyo tubona témoigné dans la Bible. ibintahe yo muri Tant de fois la bibiliya lumière apparue. Nous te remercions de ce que ku gihe cyo ku mugoroba umuco waratse turagushimiye ko umanuka hagati yacu ukatuvugana natwe turagushimira aussi kandi de ce que yuko tu as produit en nous par la prédication muri l'obéissance twebwe et la foi. wazanyemo La foi et ukwizera l'obéissance. n'ukumvira Que ta ukwizera volonté soit faite n'ukumvira dans ma vie, ukugomba kwawe dans ma gukoreke mu vie bugingo et bwanje dans la mu bugingo bwanje de no mu tous les enfants de bugingo Dieu. bw'abana b'Imana Dans la vie de bose l'Église. mu Que ta buzima volonté soit faite bw'ishengero avec l'Église. ukugomba kwawe Et gukoreke mu ishengero dans ton épouse, no mu mugeni Nous te wawe remercions de ce que turagushimiye tu le feras. yuko uzobikora Nos propres imaginations, atabyiyumviro by'iwacu dushizemo atabyo twebwe twashizemo twateguye et nous nous confions en turakwizigiye toi, toi Seigneur kandi fidèle. tugwishize mu biganza mana Agrée-nous yizigiwe nouvellement. utwemere ukundi Reçois-nous, gusha révèle-toi nouvellement à nous. utwakire ukundi gusha Et utwihishurire révèle-nous ce qui s'est passé déjà depuis kandi longtemps pour nous. uduhishurire ibyabaye kera ku bwacu utuzana ahantu À Golgotha, tu as rendu igorogota possible pour nous. ibyo byose wabishoboje ku bwacu Je te mwami demande vraiment ndabigusabye by'ukuri pour moi et pour tous mes frères kuri jewe no kuri bene data bose n'abashiki banje bose hano et dans tous les endroits, no mu bibanza byose les connaître de leur nom. urabazi n'amazina yabo yose urazi aho tuba Nous te remercions aussi turagushimiye pour kandi le message à la fin des temps. kubw'ubutumwa bw'igihe cya nyuma kubw'ijambo ryahishuwe muri kino gihe Pour l'onction de ton esprit kubwo ugusigwa kwa mpemu wawe yera kuturongora mu kuri kose kandi kwatuzigamye vérité. Je te remercie de mu tout mon kuri cœur. kwawe Je ressens ndagushimiye kuko que tu es numva proche de nous. kuri hafi cyane yacu haleluya kuri Tu as hano parlé avec nous. wavuganye Et natwe toujours plus, kandi ukundi gusha ukundi gusha comprenons les choses par la révélation de l'esprit. tahura ibintu kubwo guhishurirwa na mpemu mu mitima yacu imana Ne peut rien nous imputer. ntihagice duharurako kuko byose A été placé dans une seule byashizwe facture. muri Et cette fagitire facture est imwe déjà payée. kandi iyo Alléluia. fagitire yararishwe haleluya nihashimwe adoration te soit ugusengwa Bien-aimé bibi Seigneur, vyawe mwami mukundwa secours chacun de nous. utabara umwe wese muri twebwe ufashe umwe wese muri twebwe Aide, révèle-nous ta parole. uduhishurire ijambo ryawe Ton œuvre de la rédemption. igikorwa cawe co Pour que nous kuducungura puissions voir les choses comme tu dushobore les vois. kubona ibintu Je te nk'uko remercie. bibona ndagushimiye Et ku voir bw'ivyo chacun comme tu le vois. ubone umwe wese tubone umwe wese nk'uko umubona ku bwa gorogota ndagushimiye ku bwa wumvise ijambo ryawe nk'iryo twakira nk'ibifungurwa si ukwigishwa gusa ariko no Nous kugaburirwa te disons merci, loué turavuze et turakoze exalté. hashimwe hashigwe hejuru Honoré, glorifié dans wewe le Saint. urusengwe Et donc, mu izina ryera éternellement. ibihe bidashira amen